Paris bigaragara ngo Atletico de Madrid yasizera babwira ati nubwo yasohoka muri equipe yacu ntari bwinjiye muri equipe ya Barcelona. Bigaragara ngo urugamba uwo bita CEO Jirimani yahawe cyangwa se yiyemeje imvago yemera abahegwe ba Atletico yemerera Atletico Madrid ati ikintu cyo kugumiza Alvarez muri Barcelona nako muri hano muri Atletico Madrid ikintu cyo kumuza kuja muri Barcelona mukindekere bigaranga urugamba ariko ararutsinda. Barcelona rero nkuko vyavuzwe ko inyuma ya John Alvarez bafise alternative zirenga zitatu, bafise plan B, bafise plan C, plan D na E gushika hose. Plan B yagaragaye ni umugabo witwa Lautaro Martinez. Mugabo amakuru yo ravuga agaragara ko Inter de Milan yoba isa nk'iyabwiye abana ati naho atawafre turaro. Mugabo nimba byanavuye Barcelona bakavuga ati mu vyandike nimba banamaze kuvugana n'abegiriye umugwi kuko bigaragara ngo byaravuze miseze ko Barcelona mva mwinondwe heze Barcelona na Deco yakoze inama n'abaje benshi babasatiriza kugira ngo aramusubirize umugabo bitwa Kure Alvarez. Inter de Milan nimba Barcelona yumvira ku mugabo bitwa Kure Alvarez nta giciragira atuno Julian Alvarez muri projet zacu no musore tugifise kandi igihe kirekire. Bigaragara Inter de Milan ngo niteguye kurekura umugabo bitwa Lautaro Martinez muri projet zabo nazati. Bon kuri ka ya Lautaro Martinez nibaza ko peut-être ni makuru yanditse n'umunyamakuru ari mu gihugu cy'Ubutaliyani azwize ya Di Marzio. Peut-être nibaza ko ashobora kuba atanguye kuronka 2000 zivindane muri equipe Inter de Milan kuko nibaza ko Barcelona ibinyamakuru bito kwandika ko alternative yabo ibaye Lautaro nyuma yo kubura Julian Alvarez. Hama no mu Butaliyani bicare bace banuma ni vyiza bwa mbere naho peut-être nibaza ko Brado Fer togera kuri ya rugero kubera ko peut-être nka Lautaro ashobora kuvuga ati ntaye byose Inter je dois partir cyangwa akavuga ati ndacafise vyinshi byo gukora hano peut-être we bakaba bagaca bamureka. Mugabo nk'ubu baronse faveur y'umukinyi yitwa Lautaro Martinez abwira Barcelona ati noza nibaza ko Inter de Milan peut-être ishobora kumvika gondozwa ikemera bijanye no vuga ngo nibiganiro hagati yabo na Barcelona gusuma uko ngatetswe yavyanze kubera ko Inter de Milan deja mu myaka itatu yeze bakiri kumwe n'uriya mugabo ari umunyakore yari umuyapani urabona ko yari mu ngurane idasanzwe gushikaho ikiringo bamuhaye cyo kwishura amafaranga bari baramuguranye kirengana equipe no musiri mu minwe y'ijambo ry'abanyamerika. Birumvikana ko Inter de Milan si equipe tuzi kudandaza cyane, tureka kuyimenya kudandaza cyane kubera ko ni gake muri no myaka 10 yeze tubona Inter de Milan iramuye umukinyi yo kwivuzwa na Barcelona na Real Madrid canke nimugwi ikomeye kamusada kuri urwo rugero. Bivuze ngo twisanze muri ya filosofi y'igihugu cy'Ubutaliyani imigwi myinshi rigira suma abakinyi bavuye mu projet y'imigwi ikomeye ndaza Ligue des Champions cyane abo badugije kenshi ugasanga bafise umutima wo kumva ngo hano nitwayimukira na canca navyo ba Bastoni ivyo babasavye ko menshi mugabo nibaza ko nimba no munsi ari imigwi ikiragura aba defenseur 50 nka ba Konsa abandi bakawagwa 70-80 wanashima hagati mu kibuga yaza ko equipe igira urgence. Nibaza ko ata equipe itari gutanga 80 ku mugabo yitwa Alejandro Bastoni. Mugabo urabona ko kwica byinshi kwijana bigaragara ko Inter iri hafi na Bastoni kandi kumvisha umusore ko yawaguma biba vyoroshe cyane. Rero reka turindire peut-être Bastoni yatanga offer turaza kuraba reaction ya equipe Inter de Milan nubwo Di Marzio bavuga ati Inter de Milan niteguye kurekura Lautaro kandi umusugiye kuraba nsoki concerne inyubako za Inter hari uburyo urabya ababongereza bagera kuri batatu bariko binjiye ndavuga John Stones ukaraba Jed Spence ndetse na Curtis Jones na John Stones na bongereza ubona ko bakiri bato usivye nka John Stones wazanye iyo experience mugabo niyo touche yiwe cyo kugukonta bwo uravye Jed Spence mu kibanza gisotsemo Dumfries. Jed ni muto kuri Dumfries hama kandi peut-être iyo stabilité ariko kandi gusubiriza Dumfries we yagiye ku miliyoni 200 wo gacenzo miliyoni 30 bigaragara ko ino saison ari uburyo bashobora kuba ariko barongereza ingufu paraporo basizo bagize mu mwaka mu bijanye no kuba yaborondera kurabona na David Fratesi bamutanze muri equipe ya Raze de Rome nginizanyo mugabo utijije David Fratesi ukazana Curtis Jones ni profezi bitandukanye. Fratesi ari mu backup Stones nako Curtis Jones we bomba kwinjira agaragara nko mutiterere cyane donc afite profil y'umukinyi ngendegwa ko gusumba iyo babona muri David Fratesi. Vuze ngo rero hari impamvu peut-être na Inter jawu ati mu myaka 2 nako mu myaka 4 iheze nimba dufise finale zibiri za Champions League zo twara zitakaje ubwo natwe nitwo kubaka kumvira no Lautaro gatangura avuga ati natanze byose muri Inter de Milan mugabo peut-être uno musasha ko ma icyizere cyo kubaka projet
reka petetre ndaguma ndagome mugabo nkamwe Lautaro we yoba yemeye abaje bwe bakayaga n'umugabo witwa Deco nkuko abivuze nibaza ko offre yose yotangwa kwa Inter niyoba Brad Offer ahubwo ba petetre kwiyumvira ko Inter iri muronga ari mukeneye ko gusumba iyo Brad Offer nkuko vyagenze ari ya kwa Atletico twabonye ko harimo ubwo bukeba tubona ko harimo kwizera ko iyo projet bariko barayubaka nubwo Lautaro ari ampede nako Alvarez ari ampede sini imyaka 2 mugabo urabona ko biratandukanye na filosofi nta bukeba bari hagati ya Barcelona na Inter de Milan kandi wagenda kuraba numwe mu basore bigeze kuguma bagaruka muri viseur za Barcelona ku bice byinshi kujana byapfiriye kwa Barcelona gusumba gufira kwa Lautaro Martinez cyangwa kwa Inter de Milan Landry Lautaro Martinez ubwo birakwiye no munsi ko twakwizera kwinuje kuko bigaragara ngo Barcelona yaragowe cyane na Atletico muri dose za Kure na Alvarez gusuma uko twumva ngo yoba yaragonzwe n'igiciro cyangwa se n'ibiganiro uno munsi ugira ngo ano majambo yuko Inter de Milan konta kumurekura iyo ari amajambo twafatira ko tubona ko n'ubundi Barcelona ashaka kwinjira muri deal icura kwagura kuri Lautaro Martinez ubundi hari impamvu kuri Lautaro Martinez Barcelona yotuma nova ngo bagerageza byose nuko bagerageje kuri Juan Alvarez nahigiye cyangwa se imisi isigara imikeya muri mercato Eregura Mosedi je iyo numvise ngo Barcelona ikurondera umusatirizi peut-être ko bari kurondera umusatirizi nubwo akakiri umujene cyane sino nta kintu kimwe nabonye barondera muri Alvarez batorondera muri Lautaro abana shaka uno munsi Lautaro Martinez sometimes nagenda soma ama commentaire y'abantu nkabona ngo Lautaro Martinez nta kintu iki buri muntu wese agira inyana konti ibintu ariko nibaza ko nta kintu na kimwe cyotuma jongereranya Alvarez na Lautaro Martinez ari experimente kuva ku myaka mike yari muri Inter de Milan yakinye muri radio yabe n'umugabo witwa Romero Lukaku ari kumwe na Antonio Conte nk'umumenyereza yakinye muri radio ari kumwe n'umugabo witwa umufaransa Marquis Thuram rimwe na rimwe haraho yakinana n'uyu mwana w'umunya Cote d'Ivoire Ange Wan Boni ukabona ngo Lautaro Martinez numwe mu bagabo bamaze kumenyera kuba muri projet za equipe agashobora kubakigwako rero muje Barcelona ivuze kurondera umusatirizi ikintu cyambere mbona mu mugabo witwa Lautaro Martinez ico barondera muri Alvarez aragifise mu bijanye no gutsinda nibaza ko ari hejuru ngereranije n'undi umusatirizi Barcelona mu Yoba yagerageje gusibra Lautaro Martinez ndamushira hejuru yabo hanyuma ikindi kintu cyitwa experience uriya kiri mu bintu bibuze kwa Barcelona tuvyemeranye niba uno munsi ushobora kumufisha ikibuga kirimo Pedri Gonzalez na Yamare na Kubarsi na Gerard Martin dufata karo canke na Eric Garcia n'umunyegori mba numva aho hantu harakenewe igitsure ariko nivyo igitsure ca Rodri cyamaze kuboneka muri equipe mugabe igitsure ca Rodri ntigihagije nimba Rafinha ashobora kwishira kuri pressure muri Rafinha nawe experience ayifise kubera ko ubuseriye bushobora kuba ari mu vyakora mu gapana mu myaka canke mu equipe akomakomeye yaragiye arakinira rero muzi yo mbonye Barcelona bavuga ko umugabo witwa Lautaro Martinez je nabambona umenga ahubwo ibibazo vya vyishu mvuze gusaza bica bitegwa n'imyaka kinya canke n'inkina afise mu maguru yiwe sino imyaka 28 Lautaro Martinez ukinira Barcelona biracakunda umwe bakinira de Milan bavunaguritse inose ziheze cyane yaravunitse cyane ariko numwe mu bagabo imyaka bamaze kwa Atletico de Madrid atari yise zirenganye badakarigwa n'imvune bivuze ko kwa Inter de Milan kwa Inter de Milan prito bivuze ko Barcelona kwiyumvira Lautaro Martinez wari wiyumvira ikintu gikuru cyane ikibazo kica kihasigara n'ikintu Lautaro Martinez burya sijya mbere Barcelona imaze gusibira izina giwe mu masible bifuza ko baza nk'abakinyi bayo uko mwaka ugira atangura ariko Lautaro Martinez ababwira ngo nipfuza guhorana na equipe yitwa Inter de Milan wibuke c'était avant l'année passée batakaza Champions League imbere ya Paris Saint-Germain tsindwa 5 aravuga ati ndyoherewe kwitwa kapitana wa Inter ndyoherewe kuba hano buri mukinyi wese yumva ko atishimiye kwambara ima Inter de Milan dusiga genda ariko uwifuza yuko komba azi ko akunda Atletico Madrid agumane natwe bivuze nako Inter de Milan sinzi impamvu Atletico Madrid guminza bivuze ko akakanya Lautaro Martinez n'umutima wiwe bahagaze kwa Inter hama Inter n'ubundi kacigendera kuri ico kintu kabango nimba Lautaro Martinez ari fier natwe nidushaka kumutakaza en tant que capitaine en tant que meilleur joueur wabo kubera ko no munsi bavuze umukinyi mwiza Inter de Milan fise nimibiri burugomba kwa mu present uyu mugabo imbere yuko zo present aba Barella imbere yuko zo present aba Di Marco nabande Lautaro Martinez agomba kuza mbere ariko ikindi kintu kica kingarukamo hoba hari umukinyi atifuza gukinira Barcelona canke Real Madrid muri iyi minsi hafi bigaragara ko
ni hafi ya ntawe umukinnyi akinira iyindi club atokwifuza gukinira zino ekipe zibiri mba mbona vyogora kuhagurutsa umwana wa Real Madrid umubwire ngo kwa Barcelona canke kuhagurutsa wa Barcelona umutwari Madrid ariko uwo mukinnyi akinira Man City umukinnyi akinira Liverpool umukinnyi akinira Barcelona nako akineza Arsenal na zandi kwifuza rero je Barcelona ni ibintu bikomeye cyane kuko nama ekipe abiri na munsi iyo yikinyemo ibiharuro vyo vyagenda neza bitagenda neza muri palmarès yawe harakantu kiyongera Barcelona bari bakwiye kubanza bakadiringa n'umugabo yitwa Lautaro Martinez si ari umugabo avuze ati jewe ndifuza ko nosohoka Inter de Milan ntishobora kuzodiskita ku mukinyi nka Lautaro Martinez yifuza kuja kwa Barcelona ariko nawe ashobora kuvuga ati Barcelona dushobora kuyifatiranya muri karanse y'abasatirizi tukayisa amafaranga ikayaduhereza maze kubona mu Butaliyano ekipe nitinya gutakaza umukinyi mwiza ahubwo gutakaza umukinyi mwiza bibabaza iyo bamutakarije ubuntu sino gusora Lautaro Martinez utanze amafaranga uhawe amafaranga pika hanyuma kuja ku isoko mu Butaliyano Inter de Milan yamaze gushiraho ikinyuranyo n'ayandi ma ekipe yiba yiyubatse neza buri mwaka gusumba izindi sima kuronke Lautaro Martinez wanashima ikintu kiriko kiragorana niki nuko bigaragara ko abo bakinyi benshi basarira Barcelona na Real Madrid hari message baba bamaze gutanga mu isi y'umupira w'amaguru ko ari beza mu migwi barimo none bakavuga ngo turavye ivyo dushobora gutwarira hano cyane ivyo twatwariye hano turi hari uburyo mwiyo tubitwarira cyane tubitwariye muri Barcelona cyangwa Real Madrid umenga vyogira point bigatuma kuri pressure yo gusohoka mugabo nikivuze ko bakinyi bose ni nka kuriya abantu beje bakunda kuvuga ngo umumva ngo umusore ngo afise amafaranga ngo aresha umukobwa ashaze bari umukobwa agwira ati wowe n'amafaranga yawe yose ja ku ruhande jewe ivyo soki content ivyumvira unsaniye canke n'uburyo mbona twobana jewe naho rero peut-être na Lautaro muwo muzingi muwo mugwa abantu benshi kuko iratudone muri equipe Inter de Milan ntagiye nakibona ariko ndaraba muri kuva inja muri Inter de Milan saison yiwe yitwa ko ari mbi yatsinze ibitsindo 19 muri saison iyo niyo saison yiwe mbi ibitsindo 19 muri saison yiwe mbi iyo niyo saison mbi kuri Lautaro Martinez uno munsi ariko aracafise contrat kugeza 2029 ngo wasigaye imyaka 3 kuri contrat ye rero nukwiyumvira bwa mbere iyo essence yo kwama yumva ko renuvera contrat kaguma muri equipe Inter de Milan eske yoba ari uko tsagira ronka ya maofa cyane yaronse rimwe na rimwe arajije urugero rwayo maofa bujaje mugabo muno muzi dufataga kwa Barcelona uburyo Barcelona yoba yararondeye Lautaro dufate nko muri 2022 23 24 warashima na 2025 butandukanye n'uburyo no munsi Barcelona imurondeyemo kubera ko kiriya gihe twabonye Barcelona ishobora kukurondera kubera ko yatakisha Luke de Jong mbwo kabona ko Real nta projet yari kubera ko bakinyi baviza kazoza kabo baviza projet kandi wibuke ko Barcelona yatanguye kumurondera kiriya gihe cyo gutakaza Luis Suarez nyine haja kwa Atletico uno munsi rero hariho kubice nka 60-70 kwijana projet itanguye kuba bien strict itanguye gutanga icizere kwa Barcelona yo kwatira buri wese yumva ko ashaka kugura gute kwabandaniriza Lautaro kubwira Inter ati jewe twatwaranye byose reka ngende hama Inter kaba yo vyumva ndavyumva mugabo kandi peut-être no kubaza ngo message kuko Di Marzio akavuga ngo Inter ifata ko Lautaro mukinyi wo kudandaza mugabo ngo kugeza muri kano kanya nta offer ya Barcelona nta wuzi rero Barcelona ikirategura iki ava yuko irungika offer ya mbere muri equipe yande ya International Milan mugabo no kurindira urumva ko hana bayina Brad of buriya peut-être Inter yavigira resite kuko vyanga bikunda nta wuzi ko nkamwe close liberatoire reka tuce turayirabona shima ya Lautaro tuze cyo turaba birenze miliyoni 100 ubwo Barcelona yabaye expose igatanga miliyoni zirenga 100 tuze turabe possibilité yo kwisoko nimba hari uburyo Brand of yoba hagati ya Inter de Milan n'umugwa FC basi twumvise isaha ya Safi bujo tubane dusa